bacu bakunzi ba Wise Human TV n'amahoro muraho muguwe neza twibaza ko mumeze neza natwe tumeze bon. Okay, ni kuri Wise Human TV muri kumwe na Sandrine Nzigimana. Okay, twabategurira urutuntu tw'ubwenge nkuko twamaze tubaha imisi yose no musi tugira tubabwire muhagarike kurira igihe cyose mu muriko murakata ibitunguru. Sivyo none hagarika kurira igihe cyose uri kurakata ibitunguru. Twabazaniye ibintu bitanu bituma utarira uri kurakata ibitunguru. Amosozi ni menshi ku mama baba bariko barateka kabona amosozi c'est quoi ça? No musi kuri Wise Human twabazaniye utuntu dutanu tubijya dutuma muri ko murakata ibitunguru mutazosubira kurira. Okay, ikintu ca mbere ukora uri kurabikata shira buji hamande yawe. Ata buji wishire hamande yawe ijya gazi iva mu bitunguru canke muri ujya mutobe w'ibitunguru harimo gaze ni kija mu maso igatumurira. Ijya mishwarara rero y'buji zo biri kwiraka ikikwega ijya gaze y'ibitunguru bigatuma udakorora amosozi. Ako ni kamwe muzogera mu bintu bitanu kugira muhagarike kurira muri ko murakata ibitunguru. Icya kabiri rero koresha imbugita ikarishi. Hano koresha imbugita yapfushe yagize iki cyangwa imbugita usanga ifise amenyo oya zijye sizokoresha urakata ibitunguru. Koresha imbugita ikarishi, koresha imbugita igororotse neza ubikatagure neza. Cyo ni ikintu cya kabiri uzokora kimwe muri ivyo ico ugomba ukoresha akabugita karisho katagura n'ingoga hanyuma ugateka imisosi yawe turi mu gikoni. Okay, icya gatatu rero ambara amarori yo muri piscine. Nimba ushaka gukata ibitunguru batarya amarori yo muri piscine ukubiteko ngaha naryo sozi na rimwe zokoroka. Ni sawa tuko turagenda. Icya kane shira ibitunguru byawe muri frigo. Ushaka gukata ibitunguru wipfuza ko utaza gukorora amoso tumara nk'iminota 10 ucererwe no guteka ucererwe no guhisha bitangura bishire muri frigo haci iminota 15 harimo cibikurayo cibikatakata zoshugaruka ngaho tubwire kuri Wise Human TV tuma tubazana utuntu tubwenge. Okay, icanyuma rero arico ca gatanu shira ivyo bitunguru vyawe muri mixer. Shiramu hanyuma ibigukatire none worira gute wabishize muri mixer nivyo rero muri ivyo bintu bitanu toramo kimwe ubona cyo korohera n'uburyo bwawe ukoresha. Hanyuma ntuzoreke gukoresha ibitunguru n'ikirungo ciza kandi sivyo gifasha mu mubiri kimotesha n'indya neza. Ntuzoreke guteka agatunguru ukarakuriza ngo umukorora amosozi no. Kuri Wise Human TV twabazaniye utuntu tubijya dutuma muzoteka neza agatunguru kawe ugakaranga neza umusosi ukababo utarenze gukorera amosozi. Sivyo none tugire partage rero dutire n'abandi gukunda Wise Human TV imbonesha kure yanyu imbonesha kure ya mbere y'abakenyezi. Wise Human TV kirore cy'umukenyezi.